Reka rero subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kuri bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mugateka kazi na muntu mu ndero ndetse n'ari makuru yose abareka aravugwa ngaha mu kibano abakengurukiye mwese mudukurikira muri imyuncongara regize gihugu cyacu Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda Republika Iharanira Zanga ya Kongo Uganda Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugane wa Afrika nabashije kudondora mudukurikira muherereye mwese ndabahaye kaze sino kwibagire kandi abadukurikira bari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu tugire tushikirize ku isaha amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira akuri irigenekerezo rya 21 ruheshi uyu mwaka wa 2025 amakuru aturuka mu begereye umuryango w'umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ariwe Denise Nkurunziza aratubarira ko kuri ubu ngubu amagara ya Denise Nkurunziza atameze neza ngo ko yoba aciye anyarukanwa kwa muganga bikavuga ko rero ngo yoba yahawe isumu ubwo yari mu birori byo kwishimira imyaka 5 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze arongora Uburundi. Amakuru duhawe n'amasoko yacu rero avuga ko kuri ubu Denise Bucumi Nkurunziza yoba aciye ajanwa mu bitaro aho rose haba nihiciye munyarukana ku bitaro ngo barabire hamwe ko ubuzima bwiwe bwoba abuhagaze. Mugihe kandi ibi birori ibyari ko bibera ngaha Igitega ku mugwa mukuru wa politike kuri stade Ingoma aho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi zikomakomeye ngaha mu Burundi bariko barahimbaza masengesho azomara iminsi 3 ngo mu bijanye no kwishimira imyaka cyangwa se no kushimira Imana ikiringo c'imyaka 5 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze arongora Uburundi ndetse n'abarundi. Amakuru rero yihuta cyane amatwa dusumira ndetse n'amasoko yacu bivuga ko ngo ejo kwigenekerezo rya 20 ubwo rero igikorane cari kirangiye ngo uyu mutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza ariwe Denise Nkurunziza ngo yoba yaraciye agenda gusangira n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bikavuga ko rero ngo aribo boba bamuhaye isumu umuhungu wa Petero Nkurunziza ariwe Keri Nkurunziza kwigumya birase akoroye amosozi akimara kumva inkuru y'umuko umuvyeyi wiwe amagara yiwe atifashe neza ishavuriraniga rero kuri ubu rero Denise Bucumi akaba ajanwe byihuse kwa muganga kugira ngo bakurikirane bamenye uko amagara yiwe yoba ahagaze. Mu gihe kandi Denise Nkurunziza ariwe mutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza yamaga avuga ko ngo yishimira kuba abona umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu mabanga ndetse yama anamusabira kumana ngo izomushikane ku mbono kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2060 kandi Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 nkuko bishikirizwa na zimwe mu ndongozi ndetse no mubegereye umuryango wa Petero Nkurunziza na cane umuryango nyene wa Denise Bucumi Nkurunziza. Kuri ubu rero Keri Nkurunziza umuhungu wa Petero Nkurunziza kwigumya birase aciye akorora amosozi akimara gusanga umuvyeyi wiwe yajanwe mu bitaro akavuga ko rero mu gihe yobandanya ahasiga ubuzima ngo azokwihora ibizoba byakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafatikanyije n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Keri Nkurunziza rero aragabishije avuga ko mu gihe umuvyeyi wiwe yohava ahasiga ubuzima ngo bitazokoroha nawe azoca yihora kuri Petero kuri
Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe ariwe Angeline Ndayishimiye, akaba rero abigabishije avuga ko vyanka bikunda vyoba byose vyakozwe n'uyu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye afadikanyije n'umutambukanyi wiwe ariwe Angeline Ndayishimiye, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Mu yandi makuru rero reka atunyarukire ko ibiriko biravugwa mu ntara ya Cibitoke, aho intara ya Cibitoke ariyo ntara yiganziwe no kwama igaragaramwo ibiziga vyagandaguwe umunsi n'umunsi. Mu makuru duhawe n'amasoko yacu ariko arabidushikiriza, aravuga ko rero hari ikindi kiziga catowe ngaha ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero bivuga ko hoba hari ikiziga c'umuntu yatowe. Uti bimeze bite rero? Reka atunyarukireyo tubaze amasoko yacu batubarire ibiriko birahabera ndetse nijanye n'ivyo biziga bibandanya bitoragurwa ku uruzi rwa Rusizi rugabura intara rugabura nako rugabura igihugu c'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bagiriza urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwa CNDD FDD uzwi nk'imbonerakarengo kuba ari ubwo rugira uruhara ngo mwigandagurwa rya bamwe mu banyagihugu, ngo na cane ababa bamaze kubona ko ngo uru rwaruka ruriko rurakora amabi rero ngo rugatinya ko boca babivuga, nyamara rero kandi ibingibi bidakwiriye ko umunyagihugu ahohoterwa. Nkuko rero bishikirizwa, ibiziga bibiri by'abantu bambaye impunzu za gisirikare vyatowe ku nkengero za Rusizi. Amayobera abaye menshi n'ubwoba ku banyagihugu bo mu Cibitoke. Kuwa 16 ruheshi y'umwaka, ibiziga bibiri by'abantu bambaye impuzu za gisirikare ca Kongo byabonetse ku munsi wa kane igenekerezo rya 10 byabonetse ku igenekerezo rya 16 ruheshi y'umwaka mu gatondo ndetse ku umugoroba ku umutumba wa Rusizi wa Rusiga muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ku rubibe Burundi uhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni inkuru yatumye abanyagihugu bibaza ibibazo byinshi, ubwo abanyagihugu bo ku mutumba Rusiga abona abana baragiye impene hafi y'uruzi rwa Rusizi babonye ibyo biziga bibiri bireremba hafi y'ibarabara rya 11. Bamaze kubimenyeshwa abajejwe umutekano bariko barakizura hafi yaho baciye bahashika bemeje ko bari abagabo bambaye impuzu z'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biboneka hafi y'abazwi nka transversale ya 11. Bahamagaye abajejwe umutekano b'abarundi bari murinzi baca bashika aho byabereye. Bemeje ko ari abagabo bambaye impuzu za gisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko itorwa ry'ivyo biziga byahavuye rivugwa ko amajambo menshi. Amakuru ava mu nzego z'umutekano muri niyo ntara avuga ko abo bapfuye batoba ari abasirikare ba Kongo, ahubwo ko ngo bavuye mu urwaruka rw'imbonerakure, urwaruka rw'umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD rwoba ngo rwararungitswe kurwana ku ruhande rwa FARDC mu kurwanya umuhari wa M23. Bamwe muri abo bashobora kuba baragerageje guhunga intambara bikaba vyatumye bicwa kugira ngo ntibamenye ibanga, niko umwe mu bategetsi bajejwe umutekano yavuze, ariko akaba atashatse ko umwidondoro wiwe umenyekana.
Amakenga yongerekanye igihe imodoka ifise imparati ya D051 CTUA izwi ko ari iyigendereza ry'igihugu CNSL mu Cibitoke yahashika byihuse gutora ibyo biziga byajanwe ntabwo haramenyekanya. Arondewe nimbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Isange TV. Umukuru w'igendereza aho muri iyo ntara yarase kugira icashikiriza, ariko musanteri wa komine ya Rugombo aremeza ko ivyo biziga byatowe, ariko akavuga ko akirindiriye icegeranyo c'amatohoza yakozwe n'igendereza. Si irya mbere hatorwa ibiziga muri iyo ntara yo ku rubibe rwa Kongo ndetse n'u Burundi. Muri iyo myaka iheze kandi ibiziga byinshi byararobwe mu ruzi rwa Rusizi canke bigatorwa mu binogo, rimwe na rimwe bishoka aca biboshe canke bicagaguye. Biri mu gihe ntibyamenyekanye uko bishwe, n'amatohoza avugwa ntaco arigera ashaka gushikiriza. Ubwisubirizwa kwitorwa ry'ibyo biziga bikurikirwa n'agacerere k'indongozi bituma haba ubwoba n'ugwikeko muri ako karere, harimo ndetse intureka ku mibe n'ibikorwa by'igendereza. Abarundi babo ngaho baracari mu gahinda nakoba, bagira bati ntituzi abo bapfuye abaribo canke igituma abiciwe hano, kandi nta numwe yubahuka kubaza ibibazo byinshi. Niko umwe mu banyagihugu ba Rusiga yashikirije. Agacerere k'indongozi gutuma ubwoba n'ibibazo vyiyongera muri ako karere karimwo umutekano mukeya, nivyo bigomeza byidogerwa n'abanyagihugu bari muri iyo ntara. Reka shimire mwese rero mwari kumwe natwe mu makuru twako tubashikiriza kuri isaha. Dusozerere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko kuri nombonesha kure yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza.